Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rashari ya YouTube ya SCTV. Ni umwanya amakuru agezweho ariko aravugwa hirya no hino, ni amakuru avugwa muri politike. Ano makuru yacu araza gushimikira cyane ku nkuru yavuzwe mu Burundi, aho kuri no genekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 abasedede FDD n'umuryango wa Petero Nkurunziza wibutse umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse hakaba hagiye haratangazwa n'ibitari bike mu mafoto. Bamwe mu bategetsi babonetse basa n'abantu bajumariwe, abandi baboneka bariko baratwenga, abandi barimwo nka Gervas Ndirakobuca baboneka ari abantu bashavuye cyane, ukamenga abari muri ico gikorwa baratandukanye cyane ku nyifato zabo ndetse no kuntu bamwe n'abandi bavyumva ico gikorwa. Ubuhoho rero bikaboneka ko bamwe mu bagumyabanga babwiwe ko uyu munsi ari uwo kwibuka Ndayishimiye, apanaho ari kwibuka Petero Nkurunziza. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bibazo biriko biravuka muri CNDD-FDD ndetse n'ivyibonekeje kuri uno munsi. Turaza kugaruka kandi ku makuru adasanzwe y'umupfumu nawe yavuzwe cyane, bivugwa ko uyo mupfumu ari we yakoreshejwe mu kwica Petero Nkurunziza, akaba yaranakoreshejwe mu guhakwa kwica Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyo mupfumu muramwibuka cyane mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni. Turaza kugaruka kuri vyinshi kuri uwo mupfumu, abo baba baragize uruhara mu rupfu rwa Petero Nkurunziza ndetse n'ivyemezo bishasha byagiye biraja habona ku bibazo ndetse ni na vyinshi bibaza ku rupfu rwa Petero Nkurunziza uwo munsi yibutswe. Ibyo byose turaza kubigarukako. Icatangaje abantu nuko urubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu rwazindutse rutangaza ifoto. Iyi foto muri ko murabona ngaha nta bundi butumwa bwanditswe kiretse ubwo mubona muri iyo foto. Kumbo rero Ndayishimiye yashatse ifoto yivugire kuko atari ngombwa ko baja kuvuga ibindi bintu. Ikintu gitwengeje n'izo foto z'abagabo babiri bahiboneka ko ifoto y'umuhisi yagizwe agafoto gatoya cyane, ariko y'uwamusubiriye igirwa runini. Biboneka ko hari ico bagomba kwerekana. Uwo batazi gutandukanya abo bagabo babiri yoca yibaza ko umuhisi yibukwa uyu munsi ari uyo yagizwe munini, uwurongoye igihugu nawe akaba uyo w'agafoto kanzugunya kamanitse ku ruhome mu biro. Ifoto ukikubita ijisho womenga umuhisi ni Ndayishimiye, nayo uwutwara iki gihe akaba ari Nkurunziza. None ivy'ukuri Ndayishimiye yoba yabuze agafoto ka Nkurunziza kameze neza yoshirako kiretse akamanitse ku ruhome? Ni kuki Ndayishimiye wewe atishize ko akoresheje agafoto kamanitse ku ruhome? Vy'ukuri iyi foto Ndayishimiye yakoresheje iravuga vyinshi cyane, kandi iyo foto yagiye ku rubuga irakaba itwegeje cyane. Biraboneka ko ikibazo cyo kwikengera canke complexe d'inferiorité kimusinzikaje, aho mu biganiro byose agize iminsi anyuragiramwo ku mihora ya YouTube aguma agerageza gucafuza sogo wiwe ku rwenge rwinshi cyane, akaba yama yerekana ukuntu yasanze igihugu carapfuye mu bisata byose. Uyu munsi rero bamwe bibuka uwo babuze batanka. Ndayishimiye wewe ifoto avyukije ku rubuga ikaba yerekana ko yibuka ko yabuze uwo yanka. Iyi foto kandi kabije kwemeza ibintu vyinshi bivugwa ku ruhara rwa Ndayishimiye mu rupfu rwa Nkurunziza. Iyi foto kandi turazi ko itatahugwa cyane n'abantu iratahugwa cyane n'abantu nk'abanyabenda Bunyoni, Ndikuriyo, Ndabirabe, Edouard Nduwimana ndetse na Nyamitwe n'abandi. Ariko abantu bakibaza, none uyu munsi koko abanywanyi ba CNDD-FDD bibuka nde, Ndayishimiye canke Nkurunziza? Tugiye kugaruka kuri bimwe mu vyaranze uyu munsi wo kwibuka, ndetse turabe no ku mupfumu yakoreshejwe nk'uko vyavuzwe, akaba bivugwa ko yakoreshejwe mu kwica Petero Nkurunziza. Uyu muntu avugwa ko yakoreshejwe mu kwica umukuru w'igihugu ni umuntu akomeye cyane mu Burundi. Niwe muntu amaze kwiyemerera ko yishe umukuru w'igihugu, amajwi akanajanwa mu nzego z'ubutungane, ariko ntakurikiranwe. Uyu munsi akaba yidegembya. Niwe muntu avugwa ko yemeye umugambi wo kwica umukuru w'igihugu, ahari mbere arakira impera ariko ntiyafatwa
nyabona intambara isigara hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umujenerali yagirijwe ko yashatse kwiba uwo mupfumu. Uburundi butwawe mu mangetengete canke Uburundi buri mu kaga gakomeye cyane. Uwo yitwa Emmanuel Ntikazohera bamwe bavuga ko bakunze kumwita Kazohera, bamutazira muhuzi, bamutazira muhuza, mu butungane bavuze muhuza, bamutazira muhuzi, ariko mu butungane bo bavuze muhuza. Akaba ava ku mutumba Musenga muri komine Butaganzwa ho mu ntara ya Ruyigi yahahora. Ku gatumba bamwita umupfumu wa CNDD-FDD. Mu majwi y'ubutungane bafise, mu butungane bafise, uyu mupfumu yari yemereye ko yishe Perezida Nkurunziza. Ivyo yavuze vyafatiwe amajwi mw'ihoteli Gitega, hari naho rero iyo foto yiwe yafatiwe. Yivugiye ko yakoresheje isumu yavuye muri Tanzania. Muri ayo majwi yavuze ko kwica Nkurunziza yabitumwe. Ayo majwi ntaco sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yigeze yakoresha, ni nayo yatumye General Bunyoni aburanwa mu mwiherero kugira abarundi ntibumve ivy'umupfumu yavuze. Emmanuel Ntikazohera yaraguriwe ipikipiki, telefone igezweho, yarahawe n'amafaranga. Ico gihe rero ngo yoba yemeye ko ashoboye kwica, ico gihe yoba yemeye ko ashobora kwica Perezida Ndayishimiye. Yavuga ko kumushikira bigoye, yavuga ko kumushikira bitagoye kubera yavuga ko asanzwe amukorera. Emmanuel Ntikazohera ntiyigeze amukurikiranwa mu butungane, gusa generale yarapfunzwe acirwa urubanza, acirwa urwo gufunga ubuzima, yagirizwa ko yari mu mugambi wo kwica Ndayishimiye akoresheje uyu mupfumu, ariko umupfumu we ntiyigeze akogwako. Umwubatsi w'inzu za Bunyoni arapfunzwe yagirizwa ko yunguruje Bunyoni ariko aja kwinyegeza ku Mubone. Nayo umukuru w'umutumba Mubone arapfunzwe yagirizwa ko yanyegeje Bunyoni mu nzu iwe, ariko umupfumu avugwa ko yari gufasha Bunyoni kwica Ndayishimiye we ntiyigeze akogwako. Hari uwundi muntu yoba afise ububasha bungana gutya mu gihugu c'u Burundi? Hari uwundi muntu yokwemera ko yishe Perezida Nkurunziza akarya impera zo kwica Perezida Ndayishimiye bikamenyekana mu iperereza ndetse no mu butungane, hanyuma akaguma yidegemvya? Ikitavugwa kinateye ubwoba nuko Emmanuel Ntikazohera avuga ko yanabaye umupfumu wa Nkurunziza, kandi ko ibiheko CNDD-FDD gendera ko ari we yabishinze. Uburundi bwoba butwagwa n'amangetengete canke? Ibi bintu Bob Rugurika ntahengeshanya kubivuga umunsi ku yundi, avuga ko ubwo butegetsi butwawe n'imyuka mibi, kandi naco catumye isoko ya Bujumbura iturigwa umunsi hakaba ari umusaka. Mu vyo Parike General de la République yagirije Bunyoni ku rupapuro rw'indwi yanditse bati na Alain Guillaume Bunyoni baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje uwitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza w'Ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Barondeye mu ntango za Ndamukiza 2023. Nk'uko vyumvikana mu butumwa bwa audio yarungikiye Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Alain Guillaume Bunyoni yaremeye ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizegwa. Alain Guillaume Bunyoni yarungikiye amahere Emmanuel Ntikazohera, yongera amugurira ipikipiki kugira amwumvishe ko yokwica umukuru w'igihugu. Bumvikanye ko azomurungikira impembo amaze kurangiza igikorwa. Abajijwe ku kijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, Alain Guillaume Bunyoni yaremeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio arungikiwe na ubutumwa bagavuga ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru, ahubwo yahisemwo kuryosha iyo mupfumu Emmanuel Ntikazohera kugira amukureko amuronkeko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa. Ivyo ni ivyanditse muri dosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni, aho ku rupapuro rw'indwi muri iyo dosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni handitse mu majambo duhejeje kubabwira. Bamwe bati Nkurunziza yarishwe, abandi bati yarishwe no guhagarara k'umutima, abandi bati yishwe na coronavirus. Vy'ukuri
ninde yishe Petero Nkurunziza. Tubanze tubigaruke ko dufise ibice byinshi by'ino nkuru tuzogenda turabashikiriza, ariko tubanze tubibutse ko amasaha ya nyuma ya Nkurunziza yatanguye ari karorera urukino rwa volleyball Ngozi. Bisa n'ibitangaje, Nkurunziza yarakunda inkino, ubona ko yari asanzwe yarananonosoye iby'inkino muri kaminuza y'u Burundi, yanahavuye aba umwigisha muri ico gisata nyene, acaba umwigisha, ndetse rero uyo acaba umwigisha w'inkino, nawe azigisha barumuna we imbere y'uko atagahunga igihe ubutegetsi bw'ico gihe bwagariko buraturatuza abarundi nk'uko ubwa kino gihe nabwo buriko burabikora. Umuntu wese afise ico akunda kurusha ibindi, abazi Nkurunziza baravuga ko yakunda inkino cane. Nkurunziza ntiyakunda indya nk'uwamusubiriye na kare, ntibategerezwa gukunda bimwe. Nkurunziza yarakunda inkino ku buryo igikorwa ca nyuma yaranguye mbere y'uko yinjira ibitaro kwabaye ukurorera urukino rwa volleyball. Mu gihe c'amasaha adashika 28 avuye kurorera urwo rukino yaciye acikana, ariko ibi ntivyoca bituma twemeza ko Ndayishimiye nawe hazocikana haciye umwanya hejeje gufungura, naho vyogenda uko vyoba bibaye buhurirane canke coincidence. Urupfu rwa Nkurunziza rwarabanjirijwe n'ibihuha vyinshi, aho ku mbuga hwaniro haca amakuru atandukanye, aho bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu yashobora kuba ari intere, abandi bagasukamwo mabisi bakemeza ko ari muzima. Byari bigoye kumenya ukuri aho kuri, kuko muri leta karagacerere ntangere. Mu vy'ukuri twumva havugwa vyinshi, ariko Nkurunziza havugwa ko aremvye, abandi ngo yashengeye. Haravuzwe vyinshi. Uwatangaje ubwa mbere urupfu rwa Nkurunziza yabaye umenyesha makuru, akaba narongoye RPA Bob Rugurika. Turibuka ko ku munsi w'Imana igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 hari umugenzi wanje yampamagaye kuri telefone mw'ijoro. Twese twaba mu gisagara ca Bujumbura, ariko mu turere tutegeranye. Twarayazi ivyacu, harya tugira dusezerane. Acambwira ati, hewe wamenye ko dufise izina tumwita mu biyago vyacu ari intere mu bitaro vy'Ikarusi? Jewe naramubwiye ko ivyo bintu niriwe ndabibona ku mbuga hwaniro, ariko ata muco mfise. Wa mugenzi wanje yambwiye ati, vyemere n'ivyo ngo mfise aho nabikuye kandi hizewe. Bukeye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 yarasubiye arampamagara mw'ijoro avuye ku kazi, ambwira ko ku makuru afise ngo umukuru w'igihugu yacikanye. Yanyemereye ko hari amakuru arindiriye bukeye mu gitondo ca kare kugira ngo yemeze ko bitakiri ibihuha. Mu gitondo co ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2020 yarampamagaye hagati y'isaha 2 n'isaha 9 n'isaha 3, saha 2 n'isaha 3, ambwira ko inkuru irimwo ari impamu ko yacikanye. Naramubajije ahantu yari ko akura ayo makuru, arahambarira kuko ntaco twahishanya. Amakuru yariko ayakura ku mugabo w'umuzungu yari ku mugabane wa Buraya, ariko akaba yari afise imirimo yarangurira mu Burundi mu bijanye no kumenyesha amakuru. Naragerageje guhamagara imwe mu mbonerakure twari tuzinanye, ndayibarisha amakuru y'uko Nkurunziza yoba aremvye, irampakanira, ahubwo iranampanura ko noreka kuja ndaha ikibanza amakuru yabo yise uko tudashimye kuvuga. Sinashimye kuyiha amakuru mfise kuko ntivyari bikenewe, ariko mfatiye kuvyo nabona vyariko vyandikwa mu binyamakuru, nkanafatira ku butumwa bufobetse bwariko butangwa na buri nyamitwe, nkongera nkafatira ku makuru nari nahawe na ya nshuti yanje. Narabona ko bishoboka cane ko Petero Nkurunziza atakiri muzima. Nk'abandi barundi nanje nashize amazinda leta itangaje ko Nkurunziza yashengeye. Umutaga ugiye niyo twumva ca gikoresho Prosperi ntaho rwamiye yikoze mu gahogo,
umuvugizi wa leta yatangaje ko Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi biturutse ku ihagarara ry'umutima. Itangazo rya Ntahorwamiye ryavuga ko Burundi bubuze umuhungu abushitse w'igihugu, umukuru w'igihugu akaba kandi n'imboneza y'amaho. Ntahorwamiye yagiriye ko yigana mu itangazo ukungene umuhisi yari yiriwe ararorera urukino rwa volleyball Ngozi ku mutaga wo ku munsi wa gatandatu genekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Ntahorwamiye akaba yarabandanije aravuga ko mu gihugu gishira mu gicugu gishira kuw'Imana genekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 mukuru w'igihugu yumvise atamerewe neza acaranyaragasa ku bitaro. Natwe turashoboye biri Karusi. Itangazo ryavuga ko bukeye ku munsi wa mbere Nkurunziza yatoye akajisho mbere aranaganiriza n'abari bamwegereye, ariko itangazo Ntahorwamiye rikaba rivuga ko bukwi na buku ubuzima bw'umurwayi bwadutse buhinduka, umutima ucurahagarara. Ntahorwamiye yanditse ko abaganga b'abahinga bagerageje kurokora Nkurunziza birabananira. Leta yaciye isaba abarundi kuguma bafatanye mu nda kandi batekanye. Leta itangaza ikigandaro c'iminsi 7 yongera imenyesha ko ibizokurikira bizomenyeshwa hanyuma. Nta na kimwe itangazo ryavuze kucerekeye uwuca abarongoye Burundi. Ni igiki cishe Nkurunziza? Inyuma y'imyaka 6 umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza sandavye, leta nirabwira abarundi cahitanye mu vy'ukuri umukuru w'igihugu wabo. Leta yavuze ko Nkurunziza yahitanywe n'ihagarara ry'umutima nk'uko mengo hari urundi rupfu yari gupfa umutima wiwe ukagumutera, naho ubutegetsi bwanse gutanga umuco kucahitanye imboneza y'amaho ya CNDD-FDD. Abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru baragereranije ivyo bashoboye ivyo ari byo byose. Ivyo rero navyo tukaba tubigaruka ko mu nkuru zacu zo hanyuma tubabwira vyinshi. Ariko mu vy'ukuri hagati ya yishano na COVID-19 ni igiki coba carishe Petero Nkurunziza? Nk'uko twari duhejeje kubibabwira, twabibukije ukungene umuvugizi wa leta w'ico gihe Prosper Ntahorwamiye yasohoye itangazo rivuga ko umukuru w'igihugu yahitanywe n'ihagarara ry'umutima. Abarundi bagumanye amadidani kucahitanye umukuru w'igihugu wabo, ntibigeze baha agaciro imvugo ndetse n'imvo za Ntahorwamiye zavuga ihagarara ry'umutima. Iyo mvu yari kumvikana mu gihe vyari kuba bishoboka ko umuntu apfa umutima ukabandanya gutera. Hari bamwe mu bihanganye byo muri CNDD-FDD vyoba vyarasavye ko ikiziga ca Nkurunziza gikorerwa ibipimo vya autopsy kugira ngo hamenyekane icamwishe, ariko urundi ruhande rw'ibindi bihanganye vyateye ivyatsi ico ciyumviro. Umukenyezi wa Nkurunziza nawe iyoba yarahanuwe na bamwe mu bihanganye ko yosaba ko ikiziga c'umuhisi c'umushingantahe wiwe gikorerwa autopsy, ariko nawe aravyanka. Birashoboka ko Deniza yatahura ko ari hamwe yogerageza agakoresha ivyo bipimo yoca nawe ahasiga gatwe. Kuri iki kibazo ca autopsy, Deniza yigeze kubwira ikinyamakuru BBC ko atabipimo vyari bikenewe kuko ngo umugabo wiwe ntiyaca azuka. Deniza arashobora kuba ari mu bakenyezi baciye ubwenge cane. Ari hamwe rero Deniza yari gushaka ko ikiziga c'umushingantahe wiwe gitegerezwa gukorerwa ibipimo atabangutse ngo abivugire mu nzira ahunga. Ntankeka ko yari guca yicwa n'isanganya ry'imodoka. Deniza rero burya nawe yarazi neza ko umugabo wiwe yaramaze kwanka akatari gake ko ibiziga vy'abandi bantu bikorerwa ibipimo vya autopsy. Hoba hari ibimenyetso vyari bihasanzwe vyerekana ko Nkurunziza yashobora kugirirwa nabi? Iki kibazo kiragoye kwishura n'imiburiburi. N'iki kibazo cogeragezwa n'umuryango wiwe w'amaraso, inzego zari zijejwe umutekano w'umukuru w'igihugu canke n'abandi bategetsi bakomeye bari akadasohoka n'umukuru w'igihugu. Ico bikoze hari bimwe mu bimenyetso vyamenyekanye tuja kuvuga muri iyi nkuru. Mu nkuru ikurikira iyi niho rero tuja kubashikiriza ido nido rya zimwe mu ntahe zikomeye zagiye habona zivuye ahatandukanye kandi zikaba zizewe cane. Hari amakuru avuga ko Nkurunziza yahitanywe na coronavirus
ku ruhande rwa mbere Nkurunziza yapfuye mu gihe hari haheze umwaka isi itewe n'ikiza ciswe COVID-19. Ishirahamwe rikurikirana ivy'amagara y'abantu ku isi ryari ryaramaze gutera akamo abategeka igihugu guhimiriza abanyagihugu babo guhana imetero hagati y'umuntu n'uyundi, kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba iminwe kenshi gashoboka. Izo ngingo hamwe n'izindi OMS yazisohoye kubera ivyigwa vyari vyarakozwe n'abashakashatsi kuri ico ciza basanze iyo coronavirus yadukira biciye mu mpwemu canke se gukoranako. Mu Burundi Nkurunziza yararahiye ararengwa ko adashobora guhimiriza ingingo z'umukoroni mu gihugu ciwe. Perezida Nkurunziza yari asanzwe amaze imyaka 4 adacana uwaka n'ibihugu vy'abazungu kubera icoka co muri 2015. Tubibutse ko mu kiringo cose c'imyaka 5 umukuru w'igihugu ategeza afata urugendo hanze y'igihugu gushika naho atinya no kugendera ibihugu vyo muri Afrika. Ni gutyo rero iyo ngingo ya OMS yayiteye ivyatsi. Nkurunziza avuga ko izo ngingo zitazigera zubahirizwa mu gihugu ategeka ngo kuko Imana ntiyari kwemera ko iyo ico ciza cinjira mu kirere c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yararwanije izo ngingo kugushika naho atangura gucurika izina agapfukamunwa maske akakita agahomerabunwa. Abarundi baratinye kwambara ivy'umukuru w'igihugu yamaze kwita agahoberabunwa kugira ngo babe baramaze kabiri, naho bari bafise ubwoba ko n'ubundi iyo virusi nayo izohava bahitana. Abarundi nibo bafise imvugo ngo ico wanka nico ubona, kuko mu gihe Nkurunziza yari ku musego ikarusi, Mukenyezi wiwe nawe yariko aratora mitende mu bitaro vy'i Nairobi muri Kenya aho yararwariye coronavirus. Kuba Nkurunziza yafashwe n'ingwara mu gihe umukenyezi wiwe nawe yariko avugwa coronavirus vyatumye bamwe bahera ngaho mu gukeka ko umukuru w'igihugu yoba yahitanywe na COVID-19. Mu nkuru ikurikira turaza kubashikiriza amwe mu makuru yagaragaye mu bipimo vyo kwa muganga. Hari ayandi makuru avuga ko Ndayishimiye azi vyinshi kw'ishano ryahitanye Nkurunziza. Ku rundi ruhande hari abavuga ko Nkurunziza yoba yahawe ishano. Ibi bibaye ari vyo bisha vyumvikana ko atankeka yarihawe n'abakeba biwe. Dusubije amaso inyuma tukaraba abakeba Nkurunziza yari afise mu mpera z'ubutegetsi bwiwe, twobashira mu mirwi ibiri. Abambere ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, abaronse aho bamuca bari gushobora kumwikiza, ariko aba baronse aho bamuca bari gushobora kumwikiza, ariko iki gisa n'ikitagira inguvu, kuko bisa nuko abatavuga rumwe nawe atanyungu bari bagifise mu rupfu rwiwe, kuko yarwaye kuko yari yarajyanye uwuzomusubirira yaramaze. Nkurunziza yarwaye uwuzomusubirira yaramaze kugabirwa intsinzi ya Gwasa. Byari byaranamaze kumenyekana ko hari hasigaye igihe kitanashika iminsi 60 ngo Evariste Ndayishimiye arahirire kurongora igihugu. Ariko no kugira ngo Ndayishimiye nawe yikekwe ko yoba yaragize uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, bisaba ko hobaho ibimenyetso vyo kwerekana ko yari afise inyungu mu rupfu rw'uwo yagira asubirire. No kuri Ndayishimiye womengo nta bimenyetso vyerekana ko bari basharikanye, kuko Nkurunziza yaramufashije kwiyamamaza bazunguruka Burundi bwose basigurira abanyagihugu imigabo n'imigambi ya Ndayishimiye. Eka vyaranaboneka ko ata kibazo co kubisikanya ku butegetsi cyari kuzohaba, kuko Ndayishimiye wenyene ubwiwe yarashinze intahe kuko ngene Nkurunziza yamutumye ko iwe bakajana n'umukenyezi wiwe, maze Sogo akabasengera abasabira kumukama kugira ngo baze baruranirwe mu mabanga mashasha bwaca binjiramwo. Ariko naho wumva vyasa n'ivyera, ntivyari vyera ngo de mutigute. Ndayishimiye yarazirikana ntaryo ko atari we Nkurunziza yashaka ko yokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri 2020, kuko Nkurunziza yari yishakira Pascal Nyabenda. Iyi ni intandaro ya mbere yatuma Ndayishimiye yumva adatekanye mu mutima. Ndayishimiye yarabona ko naho Nkurunziza amwereka umutima mwiza atoshobora kumufata nk'inshuti y'ukuri. Hari ikindi kintu cateye ubwoba Ndayishimiye ku buryo ashobora no kuba atafungura bimuja mu nda canke ngo aryama asinzire. Nkurunziza yari yarateze imishibuka myinshi, ariko hakaba umwe muri yo wari uteye ubwoba.
Nkurunziza ye yaratoje itegeko rimugira imboneza y'amaho guide supreme du patriotisme. Iri teka ryaha Nkurunziza ububasha bwo kuba ari we aguma arongoye inama nkuru y'inararibonye muri CNDD-FDD kuba atangingo zihambaye zari kwigera zifatwa mu gihugu canke muri CNDD-FDD atabanje kuzemeza, guhabwa umunsi mu kwezi kwa Mukakaro buri mwaka kugira ashikirize ijambo abarundi nk'imboneza y'amaho mu gihugu, mu gukunda igihugu. Ibi Ndayishimiye rero yaravyihweje arabona neza ko azoba umukuru w'igihugu atahataniye n'umukwe wo ku ndaro. Ndayishimiye yoba yaratahuye ko Nkurunziza ariko ava ku butegetsi atabuvuye ko canke ko agiye atagiye. Ibi vyo rero vyo kuva ku butegetsi mu mayeri nk'ay'Abafaransa bavyita ibi rero vyo kuva ku butegetsi mu mayeri nk'aya Abafaransa bavyita présence dissimulée. Ni ngaha rero abarundi bahereye mu gukeka ko Nkurunziza ashobora kuba yarafyeswe na Ndayishimiye amuzijije uko kugenda atagiye. Iki cuko Ndayishimiye yoba afise uruhara mu rupfu rw'uwo yahora yita Sogo naco nyene gifise amahirwe menshi cane nk'uko tuja kubibona mu ntahe zikomeye zo mu nkuru ikurikira. Mu nkuru ikurikira turarabira hamwe amakuru yimbitse ku vyatowe mu bipimo vyo kwa muganga Nkurunziza akiriko aravugwa hamwe n'ivyavuye mu matohoza yigenga yakozwe ku kungene umuhisi yoba yarahawe ishano.